Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Egome hanyuma ndashimira Imana cyane ko yemeye ko mba uno munsi ngaha mu kinama. Nkabashimiye n'abavyeyi bacu batwiyumviriye ko kugira ngo dushobore kuba hano no munsi. Yesu nabahezagira cyane. Nkuko mwavyumvise nitwa niyo yankunze Gilles. Hano sindi umushitsi cyane, ndi umushitsi buhoro rwose. Hanyuma reka dusangire ijambo ry'Imana, turabe hano muri kino gitabo cy'abavugishwa n'Imana. Muri kino turabe mu gitabo cya kabiri cy'abavugishwa n'Imana Samuel, igice c'9. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku 11. Turasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, bukeye Dawidi arabaza ati, mbega hari usigaye mu muryango wa Sawuli kugira ngo ndamugirire neza ku bwa Yonatani? Maze hari umukozi wa Sawuli yitwa Ziba. Nuko baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, ni wewe Ziba? Nawe ati, egome ni jewe Ziba, umusavyi wawe. Umwami aramubaza ati, mbega mu muryango wa Sawuli ntawo bakiriho ngo ndamugirire neza kubw'Imana? Ziba yishura umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani amugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahehe? Ziba yishura umwami ati, aba kwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Maze umwami Dawidi aratuma baramuzana bamukuye kwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani umwuzukuru wa Sawuli arenguka imbere ya Dawidi yicisha bugufi aramunamira. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, sabwe. Dawidi aramubarira ati, mpore, ntacyo utinya kuko ntazobura kugirira neza kubwa so Yonatani, kandi nzogusubiza amatongo yose ya sogokuru Sawuli, kandi uzohora urira ku meza yanje na ntaryo. Arasubira aramunamira ati, mbega jewe umusavyi wawe ko ataco narimaze, nariki kunyitwaririka, kandi ndi imbwa ipfuye. Umwami araheza ahamagaza Ziba, yari umukozi wa Sawuli, ati, ivyari bya Sawuli byose n'ivyari ibyo abo mu nzu yiwe bose ndabigabiye mwene shobuja. Nawe uzohora umurimira, mwe n'abahungu bawe n'abantu bawe mushikirize umwimbu, kugira ngo mwene shobuja azohore aronka ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja ubwiwe azohora arira ku meza yanje ntaryo. Kandi Ziba yari afise abahungu 15 n'abantu atunze 20. Yesu nashimwe cyane. Nano majambo numvise twosangira kuno mugoroba. Uwanyitangiye yavuze ku ijambo ryo kwibuka. Nanje ijambo mfise ni ryo kwibukwa n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Kwibukwa n'Imana. Umuntu yibuka umuntu azi, nta muntu yibuka uwo atazi. Uvuze ngo ndibuka naka, nuko uwo muntu bumuzi, kandi uwo muntu ushoboye kuba umuzi mu bibi canke umuzi mu vyiza. Umuntu hari gashobora kwibuka umuntu bigatuma mugirira neza,
canke akibuka umuntu bigatuma amugirira nabi. Uyu mwami Dawidi yibutse uyu Mefibosheti kubera iki? Yamwibutse ku bwa se Yonatani. Yonatani yari yagiriye neza Dawidi igihe Sawuli yahiga cyane Dawidi kugira ngo amwice kubera yagize ishari. Yesu nadufashe cyane. Yesu nadufashe. Ishari ni ribi cyane. Uyu Sawuli yumvise ukuntu abantu bahayagiza Dawidi, kandi Dawidi yari yagiriwe ubuntu, yagendana n'Imana. Ariko Sawuli wewe harageze igihe akora ivy'Imana itagomba, hanyuma Imana ifata ingingo yo kumukura ku ngoma. Urumva yuko ari we yavyiteye. Uyu rero Sawuli yagize ishari, agirira ishari Dawidi, ashatangura guhiga Dawidi kugira ngo amwice. Uyu Yonatani rero yari umuntu mwiza cyane, ntabwo yashigikira se mu makosa. Aca abona yuko Dawidi ariko ararenganywa, amugirira ubuntu, yama yamukijije kenshi. Haleluya, haleluya. Uravye Sawuli na Dawidi, Dawidi ntabwo yahiga Sawuli namba na gato. Dawidi yarazi yuko azoba umwami, mugabo ntabwo yahiga Sawuli kugira ngo amwice apfe n'ingoga hanyuma ashikira ingoma. Ariko icyo cyabujije yuko Sawuli amugirira inzigo akamurondera ngo amwice. Burya naciye nsanga ishari, umuntu umunyeshari ni umwicanyi, kandi umunyeshari niwe murozi. Icyaha cya kabiri cyakozwe n'umuntu, n'umwana w'umuntu, ni icyaha cy'ishari. Urabona usomye hariya mu Itanguriro, umugabo yitwa Gahini yagiriye ishari murumuna we kubera ikimazi ciwe kitashimwe. Amaze kumugirira ishari, acagira imigabo yo kumwica, atako aranabikora. Yesu nadufashe cyane. Nta munyeshari azoja mu ijuru. Nimba ufise ishari, uno munsi wihane. Umuntu w'umunyeshari ntanezerwa na mugenzi we ahezagiwe. Umuntu w'umunyeshari ntanezerwa na mugenzi we yuko yaronse ikintu cyangwa yambaye neza. Rero uyu Dawidi yibuka ukuntu Yonatani yamugiriye neza, aca yiyumvira kurondera umuntu yoba yarasigaye muri no muryango wo kwa Yonatani kugira ngo amugirire neza. Aca asanga hariho uyu Mefibosheti. Mefibosheti rero aragirirwa neza kubw'ibyiza se wiwe yakoreye Dawidi. Haleluya, haleluya. Aha novuga ati mbega none ninde ashaka kwibukwa n'Imana? Aha twese turashaka kwibukwa n'Imana, ariko ikibazo none hari icyo tuma Imana ikwibuka. Kushaka kwibuka, kushaka kwibukwa, ni igiki cyo tuma Imana ikwibuka? Hari icyo wovuga imbere y'Imana ati Imana kubw'iki niki ndagusavye unyibuke, ndagusavye ubona amagorwa ndimwo, ndagusavye ubona ibibazo ndimwo, ingorane. Turashaka kwibukwa, ariko ntavyo dufise Imana itwibukirako. Haleluya.
hari undi muntu yibutswe ku bw'ibikorwa byiza yakoze. Hariho umuntu witwa Moridekayi. Uyu Moridekayi yaributswe kubwo yakijije umwami. Yamenye inama z'inkone zibiri zari zagize imigabo yo kwica umwami. Hanyuma aca arabivuga, bica bituma umwami akira. Umwami rero umunsi umwe Imana iramubuza itiro, aryamye, ashatuma ibitabo, atangura gusoma ibitabo, asanga ahanditswe umuntu yakijije umwami, nawe ntiyari uwundi, yari uyu Moridekayi. Aca arabaza ati mbega none uyu muntu hari ikintu na kimwe yakorewe? Ati ntaco. Aca ategeka yuko bamugirira neza. Haleluya. Izo nkuru za Moridekayi muzozisomera muri Esiteri igice cya 6 uhereye ku murongo wa mbere. Uyu Moridekayi rero aribukwa ku bw'ibikorwa byiza yakoze. Nawe uno munsi kuri uno mugoroba ndakwifurije kwibukwa n'Imana. Ariko rero ikibazo, none Imana ikwibukira kuki? Hari iki Imana ikwibukirako? Ubwo niho wasanga ari ibyaha gusa. Erega urashobora kuba uri mu ngoro y'Imana utonda misi yose, ariko Imana itakuzi kuko ntakikumenyerako. Uratonda mu rusengero washaka ushobora kuba uri mu bikorwa by'Imana, ariho ugasanga nturigera uhinduka. Warize igice urabatizwa, ariko ntiwigeze uhinduka. None wumva Imana yo kwibukira kuki? Nimba wifuza kwibukwa n'Imana, tandukana n'ibyaha, ukora ibyiza, ukora iby'Imana igomba, ukora ibikorwa by'Imana kandi ubikora n'umutima ukunze. Ibyo bizotuma Imana ikwibuka. Niwagera mwirinde, Imana uzoyihamagara nayo izokwitaba. Haleluya, haleluya. Kuri uno mugoroba turahaye kaze umuntu yumva yifuza kwibukwa n'Imana, turamuhaye kaze kugira ngo tumusengere. Ariko hari icyo ategetse kubanza gukora. Nabanza atunganye bya bindi byose byagiye bimugora, hanyuma bitume amenyana n'Imana. Imana nayo irakimutabara. Kaze naho wowe uri umwe, kaze dusenga Imana. Uyu mugoroba ushobora gusanga ari wo wawe wo gutabagwa. Kaze ntabwo dutebeje namba na gato. Uruwumva wumvise, ntibisaba ko umuntu avuga umwanya muniniya cyane namba na gato. Reka dusabe ababyeyi bacu basengere abamaze gushika hano. Dusabe pasiteri hano asenga Imana. Twuname umuntu wese abaza umutima wiwe. None rero dusengere aba bariko baraza kugira ngo Imana ibagirire neza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ngaba abantu bawe baraje hano imbere yawe Mana. Ni wewe Mana yibuka igirira neza abasavyi bayo. None rero wibuka ivyo bagukoreye vyiza, ubibashumbushe, ubibakorere Mana. None ababari hano nubagirire imbabazi, ubaharire ku vyo bagendeyemwo bibi, ubaharire ku vyo bakoze.
wandika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, wandika amazina yabo mu gitabo cyo mu ijuru. Ubagirire imbabazi Mana, ubeze ukugabitanya kose, ubakure kw'amarabaga, ubakure kw'ivyo bakoze, ubagirire neza. Nuko urakoze, amaraso ya Yesu abuhagire, kandi amaraso ya Yesu abeze. Urakoze kubakije, ubagiriye neza, urakoze kubahariye. Tubigushimiye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Turahaye kaze n'umuntu yumva bitameneze neza mu mubiri cyangwa n'uwo bafise umutwaro, turamuhaye kaze kugira ngo ahagurukire hari hama dusenge Imana. Reka dusabe pasiteri wacu asenga Imana. Nimuhaguruke dusenge. Haguruke. Mana data wa twese ushoboye byose, uri mu ijuru, uri Imana y'inyabushobozi, uri Imana ihambaye, uri Imana twama duhamagara umurango nijoro, hanyuma nawe Mwami ukadutabara. Muri kano kanya Mwami turarengutse imbere y'ubwiza bw'Imana, turasavye. Haleluya. Ibuka aba bantu Mwami bahagaze, niwibuke Kristo Yesu wera, n'abana bawe n'abakunzi bawe barakwizeye, baramenya neza yuko muri wowe harimo ubugingo. Ariko none Kristo Yesu Mwami, bumva baremerewe mu buryo bw'umubiri, baragwaye. Ugukiza n'ukwawe, ufise ububasha muri byose, kandi wamuseruka nk'umutabazi. Yesu wera, amena. Turahamagaye Mana ububasha bwawe, genda muri aba bose Mwami bahagaze, wongere Kristo Yesu Mwami ukore ku muntu uwo ari we wese. Indwara zose Mwami zimugwe n'ububasha bwawe mukunzi. Turasengeye Mwami n'abari hirya no hino, iyi saha nyene Mwami tukiri imbere y'ubwiza bw'Imana, ubasanga iyo bari kuko Mwami barakwizeye. Urakoze, ubasha n'ubwawe. Urakoze komeye kubakora ko nukubakiza byose, tubisabye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Tugorora ibiganza byacu, tugorora ibiganza byacu Imana, tuyikengurukire kuri byose. Imana yacu nihabwe icubahiro.